Reka nongere kubaramutsa abakunzi bacu ba Holy TV, ndabaramukije mwese aho muherereye mu mpande zose z'isi, ndababwira ntimwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mwumwe wese ari. Turabakunda kandi nukuri ntako tutagira kugira ngo tugume tugirante tubatera ryarenga, tubaha ubutumwa, turabasengera kuko kubera turabakunda. Nuko kuri mikro Njisirene Haziyo nkaba ndi kumwe no mutumire umukozi w'Imana sijya mbere mu mubonye na Ry'Umupasitori kumwe, ariko ntarambirwa ndabizi, ndamusabe abidondore yongera anabaramutse. Karibu pasa. Ego ndabaramukije gose abatumire turi hano. Dushime Imana Kristo ko yatwemereye ko tuba hano kugira ngo twongere tuganire. Rero banje kuramutsa abakurikirana ibiganiro byose bica kuri Holy TV. Bane bahezagire, nitwa Ry'Umupasitori Leonidas. Ndashima Kristo. Urakoze cyane nkuko bisanzwe kuri no TV yacu, mbonesha kure yacu, mu kugira ngo dutangure ikiganiro turasenga. Reka rero dusabe Pastor adusengere kugira ngo twinjire mu kiganiro cacu. Kadusenge Imana. Mucunguzi wacu Yesu Kristo, turagushimiye kugira neza kwawe, tugushimira urukundo rwawe rwinshi rwatuvyuye muri kino gitondo, wakoze kutuzigama, waturinze itiro ry'urupfu nuhabwa icubahiro. None duciye bugufi gose imbere y'inyonga zawe ngo amaraso ya Kristo aganze ku bugingo bwacu, maze kino gitondo cubana natwe. Tukweretse kino kiganiro tugiye gukora hano hantu mu izina rya Kristo, ugerekeresha ubushobozi umuntu wese acumva, kimugirira umumaro, kimukura ahantu yarari mu izina rya Kristo, abari mu gukekeranya n'ibindi, ariko baho ubushobozi bwo guhinduka uzobukoze. Urakoze cubana natwe muri byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Ego Pastor, nagenda kubaze umaze imyaka ingahe ukijije? Imyaka maze nkijijwe novuga ko naciye ubwenge umuryango wanje warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Nakuriye mu nzu y'Imana, numva ko ndi umurambi yo gusanga ndarenze imyaka 20 nshima Kristo. Iyo niyo mvuze maze gutahura ibyo ndimwo, ubundi bwo nakuriye mu muryango nabikuriyemwo, nasanze abavyeyi barakijijwe, nanje mbana nabo, ariko harageze igihe ntahura kumenya Imana nkorera yariyo. Numva ko haraheze imyaka 20, kuko haraheze imyaka irenga 12 n'umurongozi. Numva ko iyo myaka sibiki, ndashima Kristo. Ego. Hama ni ryari watanguye iri bango ry'ubukozi bw'Imana, ry'ivuga butumwa? Ego. Yego. Reka mvuge ibanga ry'ivuga butumwa n'imyaka myinshi, ariko reka mvuge ibanga ry'ubwongere. Haraheze imyaka 4 ndumwongere gushengero. Imyaka yindi nayo nayimaze ndongoye ibisata bitandukanye mu rusengero, ndumuvuga butumwa. Ariko cyane ndavuga cyane aho nicaye muri ico gikorwa c'ubuherezi, imyaka 4 irakwiye niko nakorera Imana. Bega nk'ubu umuntu akubajije ati umukozi w'Imana abushitse ameze gute, wosigura iki? Icyo kibazo ni ikibazo gikomeye, novuga ko kitonaroshe kwishura. Uvuze umukozi w'Imana abushitse, kuba umukozi w'Imana abushitse, novuga ngo ni ugufata ivyanditswe vyera by'ijambo ry'Imana akabigira ubuzima. Nibicika inyuguti asomera abantu, nibicika inyuguti yigisha abantu, ariko bigacika ubuzima bwiwe bwa misi yose, agashira mu ngiro ico ijambo ry'Imana rivuga. Okay. Abakunzi ba Holy TV, reka rero uno munsi ndababwire ikiganiro cacu, ikiganiro tugiye gukorana na Pastor yaduhaye akanya, yigoye akaza, kandi vraiment reka afate kano kanya mbere ndanamushimire. Ndagushimiye cyane kubera ko uritanga, kandi ngira ngo uzobironkera umusaruro. Amen. Nuko ikiganiro cacu cuno munsi kiravuga ngo umukozi w'Imana abushitse. Umukozi w'Imana ari ku rutonde. Sinzi rero yuko binakunda yuko
umuntu ategereza kuba ku rutonde kuko turazi yuko amakamera y'abantu twabagoye ariko nyene turabica ijya nino kugira ngo tuganire twumve mbega kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu misi y'iherezo hazoza abiyitirira izina ryanje. Ni gute none uno munsi umukristo wewe umukristo uri kurankurikirana ushobora kumenya uti ujya muntu akoreshwa n'Imana koko canke ati ndahuye no mu escrow nuko reka rero kaze mu kiganiro cacu ndakubaza nti mbega kugira ngo umuntu abe umukozi w'Imana biza gute bihera kuba umukozi w'Imana novuga ni kindi kibazo no kwishura mu buryo nka bune cyangwa bitatu. Icambere cyo kuba umukozi w'Imana ari umukozi w'Imana bushitse agira umuhamagaro ahawe n'Imana. Ati none umuhamagaro ni n'uruhagarara Imana ishira muri wewe kumva ko wobwira abandi icyo jambo ry'Imana rivuga, kumva ko uhamagarirwa mu bihe bigoye cyangwa mu bihe vyoroshe udakangwa n'ibihe kugira ngo cya gikogwa wa muhamagaro gwa ruhagarara Imana ashira muri wewe uruzibirwe n'ikintu runaka. Nukuvuga ngo aho ubuhamagawe n'Imana si umuntu yaguhamagaye rero akaba n'abandi bahamagawe n'abantu aho batojwe n'abantu bayifisemo n'inyungu bafise n'ibiganiro baganiriye bafise objectif bifuza gushikako abo nabo barahari. Hari n'abandi bitwa abakozi b'Imana bisa n'ibisigi basigiwe barazwe aho ushobora gusanga umuvyeyi wawe ari umwongere nawe ukaba umwongere bigashoboka yuko barabigukundishije sinzi ko kuranyumvira ko ndavuga barabigukundishije ucura bikundu bibamwo kuko wabikundishijwe n'umuntu runaka. Iyo hageze igihe cy'amabobane runaka urabivamo. Bisigura yuko abana dutoza indero nziza yo gusenga twihenda. No gusenga no kuba umukozi w'Imana biratandukanye. Hari igihe ushobora kuba nkuko ubivuze ati nk'umuvyeyi kanaka yari umwongere asiga atoranije umuhungu wiwe dufate gusigara mu kibanza ciwe canke kubera ko bavuga yuko umuntu atanga ico afise jewe narahaye umwana wanje ico mfise nimba ari ubwo bwungere narabumuhaye rero ariko nta muntu atanga ubwungere gute nta muntu atanga ubwungere usinye mu Banyefeso mega 4 aravuga ngo bamwe yabahaye kuba ni bamwe yabahaye kuba intumwa abigisha abavugishwa basaba umuntu abitanga ni Imana ibitanga mugabe iyo Mana je yarabinshizemwo nanje ndashobora nkubu nk'akarorero ndumuririmbyi sivyo umwana wanje nkeneye nawe ukazoririmba sishobora kumuha ivyo mfise hamwigisha ntikuririmba babikora uku bigenda uku ntibikunda ivyo birakunda cyane mugabo biratandukanye kuko twari ku kiganiro uri kurambwira ngo abakozi b'Imana babushitse turiko turaza pasi nico ndiko ndakubarira rero ushobora kumenya kuririmba ivyo pfura mu karirimba ijwi ryiza mugabo atari umukozi w'Imana abushitse. Ushobora no kuba usigura ibintu vy'ubwenge biri mu ijambo ry'Imana utari umukozi w'Imana abushitse. Ushobora kuba warize imbere theology uri mu theologist akomeye anahamagagwa abisobanukiwe muga utari umukozi w'Imana abushitse. Ntacu nari kuhashika ngaho mugabo ntacu mfatiye ngaho nyene tubwire umukozi w'Imana abushitse ameze gute. Navuze ko umukozi w'Imana abushitse ubwa mbere bwo ni ugushira mu ngiro ijambo ry'Imana rivuga. Tuvise abantu babivuga babisigura mugabo batabibayemo atari bwo buzima bwabo. Ariko umukozi w'Imana vy'ukuri abushitse, umukozi w'Imana atayumba, umukozi w'Imana yafashe intumbero yo gukora yizigiye ko igihe nicagera azohembwa n'Imana. Agira umwete wo gushira mu ngiro ijambo ry'Imana rivuga. Ntiyumviriza abantu ntatwagwa n'ibigezweho ntatwagwa n'ibishobisho araba mbega ijambo ry'Imana rivuga iki kuri iki kintu akaba ari cyashira mu ngiro. Rero abo novuga nti
Imana idufashe kuko ni bake. Mu yandi majambo nta caha akora umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana icaho ubwa mbere cyo dukwiye kwakwa mu cani. Cana umugararizo. Kuri vy'Imana idakunze. Ni umugararizo. Bisigura ngo umukozi w'Imana mbega nta caha akora. Vy'ukuri no bivuga mu nzira zibiri. Hariho gutegwa. Gutegwa. N'ubundi yabigize ubuzima. Iyo umuntu yatewe aramenya ko yatewe. Kandi gwakarorero hari umukozi w'Imana umwe numvise byarashitse arasamba. Kuko hejuru yuko ari umukozi w'Imana yambaye umubiri nk'abandi bose. Si umuntu yambaye icuma, yambaye umubiri ukora nk'abandi bose. Ariko nkunda Paulo yavuze ngo nahinduye umubiri wanje ndawugira umuja. Bisigura ngo sinkwiye gukora gushira mu ngiro ivy'umubiri unsaba. Nkwiye kuba mu bushobozi butegeka umubiri. Hama amaze wa mucacu gusambani caragenda yaturira undi mukozi w'Imana mugenzi. Nkuko twicaranye wewe. Ambwa ati mukozi w'Imana naraye nasinziriye. Ubise? Nabuzitiro. Ijoro ryose naraye mfise uruhagarara. None nje kwatura icaha nakoze. Narasamba. Mfite ngije itandukaniro ry'abo bantu babiri. Wa undi ariko araturira ko yasambanye aramwihweza acaradukana twenga. Ngo vyo kuri muri ivyo nivyo vyatumye datora itiro. Ivyo nivyo vyatumye ugira uruhagarara. Warasambanye bitumura udasinziri yumva aratangaye yumva ko ivyo bintu bitari kumubuziki amahoro yumva ko iyo muntu ahubwo yakoze birasanzwe bigezweho birasanzwe mugabo uwo mukozi w'Imana wa mbere yatewe ndemeza yuko yaneshejwe hamaratahura ko yaneshejwe sibwo buzima bwiwe bwa misi yose abaye yecujije uwo mukozi w'Imana aracafise mwemu yera ariko urumva nawe yarasambanye yaraneshejwe ariko aho nemeza ko ari umukozi w'Imana nubwo yaneshejwe yagize umutima ugeretse mutima umenetse wo kwihana vuba sibwo buzima asanzwe abayeho mugabo hakaba nabandi umva arasambana bagacavugishwa ava gusambana haje gusambana avuye mu hoteli ni abafise amavuta aja gucana ayi wose umukozi w'Imana nibaza yuko ivyo bitobangira ku mukozi w'Imana ndiko ndavuga ibaze nk'uyu muntu yagiye kwatura akamubwira ati indi ico cakubujije abandi bazi ko ari umwungere bazi yuko ari umukozi w'Imana nabushitse aho ababaza bamuza n'imitwaro aho abahanura ariko bamaze kumuja wica Bibiri bivuga ngo hari abungere b'imbuga bidakuka mbabarire rero birivuga ko iyo muntu n'imbwa kuko imbwa idakuka aho nyene ngo bidakuka ngo ni ikibuga kidakuka ataco kimarenye n'urugo bisigura ko rero umukozi w'Imana vy'ukuri aboshitse arategwa ariko yihutira kwihana kandi yihanira kureka namba uyu munsi aguye muri uyu mutego runaka namba ari umukobwa cyangwa umugore amugwishije akwiye kumenya naterewehe mbega vyanshikiye kubera iki mbega nkwiye gukora iki kugira ngo ikintu sinzi sure kukigwamo ye kiguyemwo ubugira kandi na abara mahitamo yes none ubwa mbere hoho yarazi yuko azobigwamo iri musanzwe hari icyo twita amahitamo canke bidushikira iyo umuntu yihanyikiye akacihana imbere y'Imana hama akagisubiramo monami uyo muntu abara amahitamo yiwe kuko Imana dusenga samajambo n'ubushobozi pastor ushobora kwiyumvira yuko yonanirwa nkuko yananiwe ubwa mbere kandi Imana iramubabari
Imana yoreka yo careka kuba umukozi w'Imana. Imana ni nyembabazi cyane. Imana ntimeze nka twebwe. Ni nyembabazi. Mugabo uwo nkundira nkasoma ijambo ry'Imana nakubwira ko hari amajambo y'Imana aboneka mu cete cya mbere Paulo yandikiye Timoteyo ibice 3 ku murongo w'8. Yavuze ngo kandi n'abakozi b'ishengero nabo nyene bakwiye kuba inyankamugayo batavuga indimi zibiri kandi ntibabe abatwagwa na vino nyinshi canka bipfuza inyungu mbi. Bisigura ko umukozi w'Imana bushitse ategeza kuba inyankamugayo muri byose. Bisigura ngo namba vyashitse uyu munsi muco caka kigwamwo akabisubiramo kandi amaze kuba umuja wica. Ni mu gihe muri no minsi ivyo biravugwa. Sije ndayivuze ariko birahari. Biravugwa biriho yuko abungere bashobora gukunda abagore bo mu rushengero canke abakobwa bo mu rushengero, abaririmbyi, abindani, abakristo bakure, abari mu bikorwa, ego biravugwa. Mbega wewe nk'umukozi w'Imana ho ukivuga kuri iki kintu? Ndavuga ko turi mu gihe cy'iherezo. Cyukuri. Turi mu gihe cy'iherezo. Namba bishika umwongere agasambanya umwana ayoboye mu rusengero canke umugore ayoboye mu rusengero. Uwo mwongere ni ingurube. Kuko ingurube nijya abana yavyaye. Rero ingurube nawe uyizanira amazi meza ukayoza. Ukanayisiga igatagata. Ibonye ivyondo yireka ni wabo w'ivyondo. Ivyondo ni wabo. Mu mucafu nihiba. Umwongere ashobora kwambura impuzu umwana. Mubisanzwe iyo umaze kuba umwongere ashaka ko ari umuntu akuruta. Maze ko umwongere w'ishengero. Ashaka ko ari umudamu akuruta, ashaka ko ari umukobwa akuruta, ni umwana kuri wewe mu byo kwizera. Rero iyo ushoboye kwambura impuzu umwana wavya ubu mwishe mu ngingo zibiri. Icambere. Umubwiye ngo bimwe twigisha sivyo. Bimwe tuvuga sivyo, nta juru rihari, nta n'umuriro uhari. Icya kabiri, uwo mwishe mu bugingo bwe busanzwe. Wawononye umubiri wiwe busanzwe. Rero bisigura ngo namba hariho umwongere ashobora gusambanya umukobwa cyangwa umudamu, usivye ko ni ingurube ukwiye kumwirinda gose. Uwo muntu ukwiye kumuhunga. Uye muntu namuzi birivuga ngo kugenda no munyangeso mbi vyono no munyangeso nziza. Dukwiye gutemekisha tukiruka. Rero namba bishika nivyo bakuwa mbere no wa kabiri no wa gatatu kuko ayo makuru atembera. Namba vyumva bamuvuga vuko uruvugo vugo burya arige dusanga ayo makuru ariyo. Dukwire ko abantu bahunga. Ubundi bwo mu Kristo akwiye kwirinda kugira ubuzima bwirinda. Uri umukobwa, uri umugabo, uri umusore, uri icuri cyose mu buzima bwo Kristo ukwiye kwirinda ntiwirekure ngo nuko avuga mu ndimi. Utirekura ngo nuko yakubwira kuzanira message. Izo message akuzanira mbe muzihanira kugira ngo wenda gusambanya uwo muntu muhurira. Usibye ko dufise n'abakozi b'Imana bafise ibiro biteye ubwoba, ubisangamwo bafise ibitanda, bafise chambre, ibiro irimwo douche toilette n'igitanda nahakorera ibyo twita ibikorwa vy'Imana. Oya arashobora kuruha karuhuka. No kuri ni yaroha aragenda ajyame muhira. Nta mukozi w'Imana kwiyogira igitanda mu biro kuko nta consultation ugiraho ha. Nene ntashobora kukurara mu masengesho hama kananirwa mbega yananiwe ari mu masengesho byoca bigenda gute? Arico twita inzu y'abakozi b'Imana. Iratandukanye n'ibiro. Muga kumva ko waje nkuko twicaranye hano, twicaye muri biro, ukumva ko turi mu nzu ifise chambre na salon, ifise na douche na toilette, duheze kuganirira aha hantu twafashe biro kuko ni muri salon. Urafise cyumba. Nibaza yuko ivyo babigira kumvo yuko ama parcelle ngiragoye canke ivy'inyubako bisaba amahera menshi. Donc ivy'inzu y'umukozi w'Imana itandukana na biho ugasanga ngira bibaye mu ntumbero yuko y'uburyo. Oya babigira kuko bazi yuko mahoteli bacunzwe abonana benshi.
nico gituma afata amabiro yabo bakayashira nk'ibitanda. Ubundi bwo uvyumve uri umugore kurangurikira cyangwa umukobwa uri kurangurikira, je nabonye abadamu aho bashira ibitanda murababona kwa muganga, usanga ari umuganga yize ibyo gukurikirana abavyeyi, aho bashira igitanda akavuga ati mupfaso urira tukurabire. Rero sinibaza yuko uyo mukenyezi cyangwa uyo mukobwa aja mu biro kwa pastor agiye kuganira nawe ngo mubwire ngo urira tukurabire. Oya nibaza yuko ingira nta consultation y'ukuriza umudamu canke umukobwa ku gitanda pasteur yogira, ahubwo jewe mba niyumvira yuko yoba swati ntaco. Waruvuze uti kuba Kristo umaze kubona uwo mukozi w'Imana hunga iruka, iyo message akuzanira mbega yiguha gute? Ayiguherahe mwirinde uyo si umuntu ariko aragufasha mu bijanye n'agakiza, ahubwo n'ushaka kukugwisha. Mbega mwebwe nk'abakozi b'Imana mwumvise ati naka umukozi w'Imana kandi afise iyo ngeso, namwe muca mu muhunga? Bibiliya hari amajambo y'Imana ari mu Bikorintho rivuga ngo ahubwo no gusangira nawe ntidukwiye gusangira nawe. Paulo andikira Abikorintho nababwira ngo narumvise ko ubusambanyi busigaye buba mu rusengero ubusumbu buba mw'isi. Arabwira ngo wirinde abigira bene data ataribo. Nimba agisambana, nimba kiri imboregwa, nimba gikora iki n'iki, ahubwo sinico yageze ku rwego aravuga ngo no gusangira nabo ntudusangire nabo. Ngo gwere ikintu kimwe mu bisanzwe nta mwongere n'umwe atagira se w'imwemwe. Iyo se w'imwemwe yamaze kumenya ico caka uwo muntu agenderamwo akamuhanura rimwe kabiri gatatu, uyo muntu akwiye guharirwa ivomo. Dukwiye gufata ahubwo nk'abakozi b'Imana bamurongoye kugaragaza intege nke ziwe. Sinico aganataramugwa ariko pastor Yesu wenyene akubwira ati nazanywe n'intama imwe mu ntama iyo nyene izimiye. Yego si ntama, iyo ni mpene. Habo zana yise n'imene n'ingurube, kuko ingurube nijya abana. Iyi ingurube ishonje yavyaye cyo jy'abana batayigaburi. Ahubwo ku ruhande rw'iwanje mba numva uwo muntu ari wo kwegera kamubaza ikibazo gituma ivyo bintu ukanamusengera ukamuba hafi. Oriye yo kumutaramura ukamusunikira hanze, ahubwo nibaza yuko ubu musunikiye muri vya bindi kuja kubikora yidegemvye. Mu bisanzwe sinanse ko tumuhanura, mugabo uragahanura umuntu hanurika. Niwe menya ko adahanurika gute kandi utamuhanuye, ubone umva kuvuza ati ahubwo nuwo kwigizayo. Mu ncamake dukwiye gutanga ibihano. Kandi Yesu yarabikuye. Yesu ntiyabikuyeho. Mu rusengero Bibiliya usonye Bibiliya urabona ko hari abantu bagiye barigizwayo. Mu gihe bavyananiye ko batondekwa neza muri uwo murongo ukorera Imana. Nkuko nofata ibiraya ibiro 100. Sivyo? Hama muri ivyo biro 100 nkaca nshiramo ikiraya kimwe kiboze. Nkaca nugarana uwo mufuko. Iyo mvira ubwo buzima bw'ivyo biraya bisigaye. Byose bica bibora. None kugira ngo nkize ivyo biraya no cankuri. Chukura mwico ukiboza ukagita. Nambara cyane beso bivuze. Navuze ku biraya. Nico kimwe n'uyo muntu yitwa umurongozi yari gufasha abandi mu nzira ija mu ijuru agaca cika umuntu agwisha abandi muri uru rugendo. Ni lazima tumukure muri uwo mugwi kugira ngo uyo mugwi tuwukingire, hama tumushira ahantu niya tubera umwana mwiza akihana ahagira ibimenyetso bigaragaza ko uyo muntu yihanye. Kuko Imana iratanga amahirwe ya kabiri. Turasa tukamwizera tukamuguzoma mu gihe yemera amakosa yiwe, mu gihe uyo muntu yemera intege nke ziwe, mu gihe uyo muntu yitahura ko nonyene yacumuye. Kuko dufise abantu bitera inkingi. Nkubwira ikintu kimwe, iyo usiye amajambo y'Imana umuntu umugore yafashwe asambana, arayaza aya majambo y'Imana bamuguyeko asambana. Birivuga ngo bacamuzanira abantu, bamuzanira Kristo, baramuherekeza abantu ati Yesu twamufasha girane asambana.
sibyo hama Yesu ngo bakubita nk'amaso abona vyaha nawe birabarembeje n'abatarafatwa abakwise nk'amaso ababwira ngo utagira icyaha muri mwebwe namubanza iki ibuye nje gusigura kakana baribwiriza mu mutima bati naho atatubonye twebwe natwe turimenye ko turabanyavyaha birivuga ngo baca musiga aho hantu baratemesha baragira ante bariruka ikibazo cy'uno munsi aba bantu bihanye bakiruka mu maso ya Kristo bihanye atavyagirije bihari sinzi ko nyumva bihanye atawatunze urutoki bihanye bikubisemwe mu maso mu mutima bamenya ko ari abanyavyaha naho Yesu atadometse ati erega nawe uri kumuhabara runaka nawe uri kuhamara ya runaka baramenya bati naho atabivuze ariko turamenya ko abizi reka tugende uyu munsi rero bobo dufise abantu bihana bafashwe burya yavuze ngo iyi mbwa ngurinze mvuze benshi bihana bafashwe batarafatwa nabera n'abatagatifu mugabo nagira mvuge ngo abona abakristo ku mukozi w'Imana wewe ari imbere bivuga ngo umuntu atanga icyo afise iyo umuntu afise ubugingo muri we atanga ubwo bugingo iyo umuntu afise amajambo y'Imana muri we atanga amajambo y'Imana iyo umuntu afise ingwara muri we atanga ingwara uyu muntu nagwaye ingwara bita ubusambanyi itavugwa kwa muganga ivugwa na Kristo dukwiye kumusubiza hano kwakira Kristo sivyo mu gihe yemeye agaca bugufi akemera tukamuhana akemera tukamutenga niko tukunda kubivuga tukamutaramura akavyemera ntatera igere arashaka amahirwe gushaka kwitwa umukozi w'Imana mu gihe ateye igere na kategere tumutaramura burundu erega na Yesu yavuze ngo yabwiye data avuga ngo data muwampaye mubo wampaye ngo nta warimbutse kiretse wa mwana umwe ukurimbuka atarose amahirwe yo kwihana namba Yuda yacuruje Yesu Petero yakanye Yesu ego ni ku ruhande rw'abakozi b'Imana ndetse ni ku ruhande rw'abakristo hari igihe umukristo nawe sinzi ko ari umukristo sinzi ingene no mwita umuntu ashobora kuza mu rushengero afise iyindi ntumbero yo kugurisha umukozi w'Imana mbega impanuro wakwiye uyo yimeze gute abona kuri kuza mu rusengero undi mu rusengero nakwiye kuza abantu bagororotse ka mu rusengero nakwiye kuza baba bire bari qualifié no bakwiye kuza mu rusengero abanywa rumoge basamba ni haza abanywa rumoge ni haza abamaraya nihaze imboregwa nihaze abantu badashoboka hama tugira ivyizikiro ko bazosohoka mu rusengero bashoboka rero bisigura yuko umukozi w'Imana ategeze kuba ari umuntu akomeye ari mire atagira iyo tentative yo kuvuga ngo urumva ngo yabonye amaguru meza ngo vyaciye vyanka bisanzwe usanzwe ufise izo mpemu mbi kuko reka nabwi none namba yaje ari umunyavyaha akwiye kuza ivyo vyaha vyo watabisize inyuma abizanye mu rushengero nabizanye mu rusengero ubwo maraya bwiwe nabuzane hama yumva ijambo rituma atabamaraya avugwe nambuzi kugenda gusa ntuce wamara ugiye mu rusengero utaramenye gituma wambara shaka uje uri gusa bakwigishe kwambara utware uciko shaka ugenda uri bakwigi kuko ikibazo tugira dufise abantu binyegeza erega umuntu ashaka guhisha uwundi yambaye ndende hari n'ubushobora kwambara ndende mu mutima yambaye ngufi nibo benshi ahubwo vyo bavyiza je yambaye ngufi hamishengere kamutoza kwambara ndende naze ari uwari wenyene wa wundi uko ateye na vya vyiyumviro vyiwe na mwamwambaro wiwe aze mu nzu y'Imana kuko mugwayi nasiga ubugwayi waje kwa muganga aya agenda twaye ingwara azafise ingwara akazizana kwa muganga kugira ngo zangwara adisije kwa muganga atahari muzima cyero cyo kuvuga ngo uyu muntu ngo yaje ngo nikigwisha oya agwisha waguye ariko nabona nabakozi b'Imana nabo bambaye umubiri ipasi none reka nagura ikintu kimwe paravuze ngo sijewe nkiriho ariko ni Kristo ari muri jewe none Kristo yosambana mweretse kibazo reka ibintu tugiye kumenya turi mu gwega abantu ruteye ubwoba
twubaha abantu gusa niko twubaha Imana. Namba hariho umuntu ntoshobora gusambanya hari kamera ngo wamfate kamera cyane ngo nsambanye umuntu si sawa, ubundi abona bisa konja kwinyegeza n'isoko si sawa barabara voilà. Ni gute ndavyibaho ko Imana ihari bibaza kandi ataha Imana yo kwinyegeza baranyane n'umubwira neza n'umunyembabazi. Rero nagira ndabwire yuko nta gwego narongo umuntu yo kwambara ngo yagwishije umukozi w'Imana. Oya ahubwo baraguye barahenuye kuko umuntu mu kugwa ni mu bitekerezo. Iyo umuntu amaze gupfa muri we naho ba wambaye akubona uri gusa. Ushake wambare birebire ugenda urakubura barabara kuko mu muri set mind yiwe yaramaze gupfa akubona uri gusa. Ubundi uyu muntu ahenye bamufuka ubwambure. Iyo nico kituma novuga nti uyu muntu iyo ngwara yifitiye naza yizanye, uyu muntu abona ubwo busambanye bwamuboshe naza buzinye tumenye gusa ko turabona ni mpemu mbi yiki yo busambanye. Noko reka ndagushimire pastor. Ego kintu canyuma hashaka ko turangiriza ko nukugira ngo uhanure uno munsi abariko baradukwirikirana kumbure bari muri ugo rwego twari duhejeje kuvuga. Abahawe ibango canke ibanga ryo kuba abungere b'abantu benshi babagwayi bakabavura bakagira iki, ariko bakaba uno munsi hari gihe bananirwa, hari gihe bategwa. Ndashaka ugire amajambo ubahanuye, ugire impanuro batekereye ndetse unagire ko ubasengera. Icabe novuga reka mvuye kubungere bagenzi banje. Ndabiye ngo twe dusa n'abakozi dufise databuja. Twumve ko ibibazo dufise twovyimarira. Wumve ko umuntu ategwa nk'abandi bose. Ukwihugira ubundi muntu wizera. Waturira intege nke zawe. Namba ufise abakwaturira. Namba ufise abantu baza bakadepoza ibintu muri wewe. Suppose ko twaganiriye yambwiye intege nke ziwe na kuri ivyaha runaka bimugora gutya, nanje nkwiye kugira ubundi muntu mbwira ibingoye ansengera. Dukwiye kugira ubwo buzima bwo kwiherera n'Imana. Dukwiye kugira ubuzima tuzanira intege nke Kristo. Dukwiye kubwiza ukuri Kristo abo turibo. Ukamubwira ngo ndacagwaye mu ruhande. Imbere yuko nja kuvura abandi banza umvura. Imbere yuko nja gufasha abandi man banza umfashe. Imbere yuko nja gusigurira abandi ivyo ntarabohoka ko banza umbohore. Niwe mara kubohoka, niwe mara kugira ubuzima bubohotse uzoca ubohora abantu. Ubundi umuntu nk'abandi mugabo biriva ngo shobozwa vyose ndugomba inkomezi. Rero Kristo nabugingo nobo aracatanga inkomezi. Kristo aracatanga ububasha bwo gutsinda amageragezo, gutsinda ivyaha. Nobwira abungere bagenzanje nkubwire ngo nimugire ibihe vyiza byo kwiherera. Ko dufise abakozi b'Imana badasenga, bigisha ivyo gusenga badasenga. Naho biriko birapfira. Dufise abakozi b'Imana basigura ivyo kwihana batihana. Agize ubuzima bwo kwihana no kwiherera azonesha. Niyagira ubuzima bwo kwegera Kristo buri munsi abwira Kristo intege nke ziwe, akabwira Kristo akamubwiza ukuri wari we, azomutransforma, azomuhindura. Ibisigaye nagira mbwire abakristo ariko baranyumviriza nabo ndabari ngo ni ukijijwe. Niwe ukijijwe, abasigaye abandi bose bo kugwisha. Menya ko atawe muvukana mu vy'agakiza ni ukijijwe. Yagahaye wewe. Niwe uzi intege nke zawe n'inkomezi zawe. Na ukwiye kuvuga ngo uyu muntu wagetse ku rwego ngo atonsambanya, ku rwego atonye skroka, ku rwego atonye butwanje, ku rwego atompinduka. Nabonye udahinduka ni Kristo. Ukwiye kuba ubuzima uvuga ngo ni jewe nkijijwe. Ko rero ari ukijijwe, fata abandi bantu bose ubirinde, ubone ko bokugwisha, ubone guhakarorera. Iyo umaze gushira mu moto ko abandi bose bagwaye sida, ukimvisha ko ari ukomeye, ukabuze tuye umuntu ugeze ndamupimye, sinamutinye kwa muganga ntibamupimye.
abagwaye sida. Abagwaye sida wewe nambo wavuze ati jewe ni jewe nkomeye, abasigaye bose bagwaye sida. Baba bagwaye. Ndavuga ni rero kugira ngo nshobore kubaho ubuzima atanya nduzi uyo mugera ngeza komiri, kugira ngo nemere ko uyu muntu akomeye nuko ndamupimisha kwa muganga nabona tuye umuntu ni muzima. Buriya abandi bose ubonesha amaso fata ko badakijijwe, fata amaso ko ari ukijijwe, ubaho ubuzima buri fatanye n'ijambo ry'Imana muzonesha, kuko abasigaye bose barategwa. Ariko nagira mubwira ikintu kimwe, hari haba maze kunesha uru rugamba, ntari abantu batsinzwe, hari n'ariko baranesha. Rero no wasenga Imana izogishurira umwongere muzima, umwongere akomeye, umwongere yamaze gufata intumbero adatsindwa n'ivyo byaha, kuko benshi biriko batera amakuta bikora bashita mu rugendo bariko baraneshwa. Ariko nagenda mesha bakristo ko aranyumva, turacafisa abakozi b'Imana bizigirwa, turacafisa abakozi b'Imana by'ukuri bafise intumbero yo kujana abantu mu bwami, batarondera inyungu, badahenda abantu, ubuzima bwabo bumatanye n'ijambo ry'Imana. Aba barahari, avuga gusenga kwawe Imana iguhishurire n'uyuhe mwongere muzima ushobora kuronka. Yesu abaheza. Amen. Urakoze cyane ku kiganiro ciza utuhaye. Reka ucugira ko rero unabasengera aba bantu bameze ukukuntu. Yego. Kadusenga Imana. Mucunguzi wacu Yesu Kristo, turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye urukundo rwawe rwatumye uja ku musaraba, turagushimiye ko washeshe amaraso ku bwacu, ni twebwe wababarijwe. None aya masaha turasenze, tugeze mu bihe bigoye, igihe cy'ikidambidambi, turasenze mu izina rya Kristo. Muri bino bihe benshi bariko baragwa, bariko barabivamwo, ndasengeye abakozi b'Imana, ndasengeye abo wahamagaye gucika bungere, mu izina rya Kristo ubashoboze mu gihe nk'iki, mu izina rya Kristo ubahe guhagarara, ubahe kunesha ibyabanesha, mu izina rya Yesu. Dufashe mpiri imigabo y'ikuzimu, inama z'abapfumu n'abarozi aho zibera, kugira ngo banesha bizera, mu izina rya Kristo turazisambuje. Ariko ndasengeye umuntu wese koranyumviriza, Mwami baha inkomezi zo kunesha, bagirire neza, bafata ukuboko mu izina rya Kristo, uduhe ubuzima bunesha ivyaha uzobukoze Kristo. Fasha uyu mumama, uyu mupapa, uyu musore, uyu mukobwa yariko aranyumviriza, mu izina rya Kristo umwe kubahoka ku cyaha Mwami cyamugize umuja, mu izina rya Kristo uzobukoze. Ndagushimiye ko bagiriye neza, ndagushimiye ko batabaye, kandi ubahe gutoranya no kururanya, mu izina rya Kristo uzobukoze. Urakoze kubikoze mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Umwami Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane. Amen.